Yeba gaho. Nakuno murekura. Siwezi nikamwacha. Waje kwica umuntu. Raba hantu nikura muryamira. Ndakuryamira ntarateye isura. Arakurekera umugabo wawe murekere. Acha nituya yive. Bituya nandi kwanza. Nione uwa. Ani ndabamena na kamera yoyo. Subiriza reka murofa rero. Andi. Twumvikana. Tena andi nantakuraza umo. Tusikilizane je niwo shobora. Andi ndakuraza umo andi. Nipisha. Acha kwanza. Ngoya. Ngoya kwanza. Nipisha andi. Toa mtu wewe. Toka sasa. STV every story matters. Unarudia kufanya nini wewe na? Narudia kufanya nini andi? Just na ukabuza uje ngo tuje hariya je shaka gusubirayo. Tutaenda andi turakumbirizana na biki. Andi wewe nje mu wange achange murazinanye nawe. Inde. Wewe nyene. Ubu rero turazinanye. Umbirizana mwakuze mushaka ibyabona byo teni nawe yakwenda. Iki? Ibyabona byo sindabifise tugenda. Sindobe nataka. Bagiye gukora nta mikoro fise. Bakwine bari gukora misi na mikoro. Naratumika bira mikoro. Ivyabona urabifise? Urabimenye. Ivyabona urabifise? None ukora journalist utabwigiye tugenda urabibona. Nanje ndikunda gukinisha je ndi umwana handi. Uranchorera ariko. We twende. Kanichorera lakini. Bakinipa hizo hela sasa utazikosa hayo moto. Hapo sawa. Sikuchoreshi mama. Bana yakurisha uzoshima imana. Ukitao wapi? Twende kuuro takaona. Ubu rero tugiye kurisha amafaranga. Yes bakuzi wa STV murabumeze bien je meze fresh ndi gado ndi top. Tukumwe na mama Saudi yari karamubaba uno munsi ariko arayirondeza ugaze mu Burundi noti zishazikama men. Haya rero mukabona turacabayeho nakabiri tukakaronka hajya turabayeho kuko turonka bitanu byo kurya nta birenze ni sawa none ni sawa meze fresh ikinzanye ni kimwe ivyabona urabifise ni kuvuga yuko ntumara amazi ufise ubwo Yes nari muri mugiye gukora nitwateguye ivyo gukora urakora waravyigiye bikuri mu maraso ukamara amaza ni kumara amaze byanini twende abo no munsi ndakwitwarira ni moto yo ni kudodesha ninyene nayo kimotokera je ngira mu kanzu ko wayinjije mu ntoke we ndamenye ico ngiye gukora nane ngiye gushwara si bwabwana twende hariya winjije ni mubiki urabibona tugende ndaza kubikakira twende basi tugesho ariko tujyasho baturiha n'amafaranga no munsi n'usuguma ayo bakoresha telefone kera ubu ho baje kuturiha inoti utanichori yasuri biti wewe sikia kwanza fresh mwanya mambo ya mitani umonda nisitaki leo nimeenda na gufuri ile nani ile gufuri be ku Amahera gufuri naona ibitse usuri imenya harisha kushobora nagendaje ijyandu sibo bayiriha no musenda mincho nikorera andi sinshaka byo kubabembereza no musina je ndi Elsa batazi ico ndabakora nje ndakimenya twende wapi twende mu ndani au tag na kugwana biri mwari Denda mention nikorera nani wabanyana nambaye Tenido Sport twende sasa wambaye Tenido Sport siva ndo masipigani twende wende mbere bagutwange wewe niba tanitwanga nyuma
Pangoro wa watu mtu anakuwa dura kukupiga. Cameraman. Barimba nyimbo ngo timu wa vumbi. Oyo vipi? Tujya show, tukora umuti rero. Tujya show. Tujya show nga. Ne kuri kanzu no. Achia. Kubadili. Unaingia ni kwako. Odia nini? Hapa ni kwako wewe. Ni kwako. Ushavishwa pete. Hasi ninjira mukanya bodukubitira rimwe. Sasa jamani. Shika nje wote. Sitoto hapa ni kwangu. Yo hehe. Promise. Oh, sishakwambia. Promise tu sitafutane mimi na wewe. Nini? Hivi tuko because baba wanatuangana vya serie. Zamani hautaki. Sitaki. Na utaki. Unataka leo. Sitaki. Unataka. Chokwambia sitaki. Wajua hapa sio kwa kundi kwangu. Sio kwa nani? Sio kwako. Nalipiwa nyumba na nakaa hapa. Sasa kila kitu sio. Wewe ndio unalipa. Nani analipa? Hapa hata kushikia mwisho ya bei ndogo ndio nimenunua. Wewe sasa unatajua. Hata hauna. Andi ni pesa leo utakifanyia. Yeba gao. Unavyo unafanya. Toka kuya. Muna yoba bona abantu pako bademo bashaga aribika. Tuone. Suache bona abantu akini. Yeba gabo we. Tena andi tuwe kubana. Ngoya kwanza. Umviriza kwanza. Andi murekure. Andi murekure. Wewe waje kuicha. Andi murekure. Andi nimekwambia mwachilie andi. Waje kuicha hare. Sawa. Umviriza kwanza gato. Umviriza gato wewe. Waje kuicha wewe cyangwa naguherekeje. Ndakumviriza iki none. Genda amenye ibyo nkora sha. Ibyo ukora wowe. Sidunyigisha. Umviriza rero twumvira twazananye. Nene twazananye. Amahera Kwanza uvuye gukora iki muzi. Turi kumana n'inzu yande. Uvuye gukora iki? N'inzu yande nayuge ko niyuwane. Mbere ndashobora no funguza nasize muhira. Twumvikane. Nakuno murekure. Banze murekure gato. Nakuno murekure gato. Siwezi nikamwacha. Wewe waje kwica umuntu. Raba hantu nikura mujyamira. Ndakujyamira ntarataye isura. Arakurekera umugabo wawe murekere. Mimi sitaki mugabo. Simwachie bwana. Abanguni na wanawake mimi. Uko wana. Simwache. Haja kubali. Umviriza kwanza. Twumvikane gato. Reka twumvikana gato. Andi ni achiri. Twumvikane rero gato, sivyo? Gira uko kwanza. Ningira gute ko namurekura. Andi abakobwa barakomeye. Ngoya kwanza. Ngoya. Andi ndamuye mbere yako. Mwachilie kwanza. Acha kwanza. Ona gishusha mfano. Hivi wabikora. Sijamuraza ndani vizuri. Sikia sasa tusikilizane. Ashaka kubatizwa bushasha. Sikilizane. Wewe unajiamini? Tena sana. Ndagusavye ivyihoze ibintu kandi ntubibandanye nakuya. Nenda wapi? Ndiyacha simu yangu kurishinda ntubikore si. Ndabikora na. Ndabikora. Acha nituya hivyo. Vitu vya nani ndakisha andi. Kwanza. Nione yuwa. Ani ndabamena na kamera yoyo. Subiriza reka burofa ni. Burofa bani? Ndumviriza. Wewe ngo twazananye ngaho. Andi ni burofa. Acha burofa kwanza ndumviriza. Acha burofa. Acha akome. Reka kwanza reka. Reka basi ndasaba. Nani sana kufanya jia bwana wa watu? Misi ya ngoja kwanza. Ngoja tusikilizane. Mbona simwachiliza? Ngoja kwanza. Heshimiane andi. Sawa tutaheshimiana. Unataka tukiwa pamoja. Unataka tukiwa pamoja? Sikia sasa tufanye hivi. Ngoja kwanza muachilie kwanza. Murekure kwanza. Sikia kwa tusikilizane kwanza. Ngoja tusikituelewane basi. Muelewane na nani? Tuvyumvikane vizuri. Bari katara kama tutaelewana. Yeba gabo we. Tusikilizane kwanza. Una yakaturikiye pamoja sio? Acha bisarisha. Bisarisha mu. Icyo mugirira cyose nanje birangaruka. Ibikugaruka ko nka. No wamushite. Kamera ziravyerekana sha. Twumvikane rero sio? Ibyo wakoze giza aho basi. Andahana namwubashe kuba nazanye mwebwe ko abazobone ko ari je nabikoze. Bizotuma ntagaruka. Iyo namuza na jenyene. Iyo naza kubikora jenyene. Kubikora kubera. Bakizi.
ico ndiko ndabikora ndakizi kandi Wambwiye ndazi ko ufise ivyabo. umugabo wewe nari hehe None wamubuza ushute ishavu kuri ubu. Erega uri ni sindamutaye kishavu ribuka ingene banyishe nyokonyoko ubu rero no musi naberetse ko ntari ntanganya revo nabo uranyumva neza kandi nguvu ntazindusha n'umugabo we nawe yoza nawe nyine no muryamikaho nyene wowe sino muryamikaho no kumwica no mwica twumvikane basi tubireke ibi bintu. nabyo ndeka andi Tubireke ndasaba. andi igihe narungika amahera we twari kumwe Tumvikane rero sivyo. Twache black. andi Twumvikane. tena andi nanta kuraza umo Tusikilizane je andi niwe ndakuraza umo andi nipisha Acha kwanza. Ngoya. Ngoya kwanza. nipisha andi Toa mtu wewe. Ndamuua. Toka sasa. Tusikilizane sasa tubahana. Hili maisha ya mtu. Wewe maisha yana Wanataua mtu ya sasa. wengine mbona mnayaua ya wengine mbona Shimama. mnayaua toka sasa ni Twende kwanza. Sikia. Hakuna kuanza enda sai kwanza uache kuvurugana. Umupisha. Njoo kwanza hapa. Njoo kwanza. Njoo kwanza. andi niachie Wewe tulikuwa pamoja wewe. Viatu vyako viko wapi? unataka unifukuze Njoo kwanza. niache nitajibeba mwenyewe Urazi ko twazananye sivyo? Nabiyu. Kwa kwanza uko burofa kwanza. Twumvikane kwanza. nipishe sasa Twende. siniache nene nchukue nani Wewe wende ndabikuletea mibi yako. Yaani viniletea wapi? Kwa tunapayu. Wende huko mbele ndabikuletea. Unata ugomba wica umuntu twazana. Ndamwicanye. Wanza ugira wica umuntu. andi sikia andi je nitwirirwa kwanza turaronderana Wanza ugira wica umuntu no. nituronderana nawe genda rero muvugi Niwambwiye ko ufise ibintu byo bibari bya. hajya byose ndabigize kubera impamvu sha Genda rero basi kwanza je n'umwegere bavuge ngo twisha abantu. ugiye kumuvugira rero Je ngo manitahire. ntaha rero naje ndatashi wategiwe ndafise hajya gusa namukore action bonyine bazonyirondeza we cyo STV ibintu birakube twumvikane risa kwanza. Bijya bintu bikazozana induru ntuzogira. induru yiki ndabatinya baranyanda bitwariyo bashaka nisha umuntu None ivyo vyangombwa wavuze bibiri he. unataka kubibona utabibona Biko wapi? sinshaka kuvyereka nshaka kuvyerekanye nebyo kandi nabo nyene turi kumwe Urabifise urisire. SRTN kandi sirapana siri gisanzwe mu yo mu kirimi cy'igifaransa n'urundi rurimi byose Cameraman si tugendeye kwanza. Rechukwe moto kwanza mtu ahene. Abafana ba STV bazobona vyinshi nabo. STV, every story matters.